nuko the level ya understanding novuga ati igipimo cyo kumva ibintu dutegerezwa kuba tuvyumva kumwe rero nkavuga ati kuri jewe yabaye opportunity idasanzwe yo kugira abo dukorana twumva ibintu kumwe tubona ibintu kumwe mu misi yaheze hareze nka hafi amezi 2-3 Fabrice ibijanye n'isoko biri mu gacerere ariko kandi ku mbuga zitandukanye sur Twitter X havuzwe amajambo menshi agiye atandukanye aba diaspora bavuga ati mbega amafaranga yacu ubu nituzi ibikorwa mbega bigeze hehe please duhukuri namambwira abantu kandi ubu nsubire ndabivuge umuntu wese ari kare investisa mu kigega cha One Africa Investment Fund akaba ari muri position yo kumva umenga novuga ati yo kumva umenga akaba ari muri position ya opposition nabireka jya masinzire kibanza camaze guhera Fabrice turinje mu mwaka wa 2025 twizere ko ari umwaka uzomeze gute urakoze kimwe novuga ni cyuko nagenda bisigura twebwe mu buhinga bwacu jewe nka Fabrice canke twebwe nka Bakanation Group turabahinga mu kwegeranya amafaranga menshi mu mwanya muto n'indege z'u Burundi tuzoca tuzigura bwa butare tubwihingurire ivyo byose rero birashoboka tugiye hamwe nicyo gituma nakubwiye ati ikintu cyo tuma tuja hamwe nuko turengera bwa budumbi twagiye turaba traumatized canke twagiye turasigwamwo n'abadukolonije urumva kuba mu gihugu kiri traumatized canke cyakanzwe nivyo twahitiyemo aha twovuga intambara twovuga ubukoroni twovuga novuga ati insaku ibi byose vyatumye twibagira ko turi abanyabwenge cumi na bitanu mbere warengeje ko bitanu 35 kugira nawe ushimishe mubona mushimishije mugabo nawe uko bigenda kose abonye ko imate atari cyo kimwe n'ijya yo muhira turyama ku bihunda bayibonye imate bayibonye ndadundi kugira imiraso ni bya mbere ndayibona ibya nayitumye kibujumbura oya Tanga abantu barire Tanga kumbarire uzana amafaranga wagurishije ugo rude Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza muhorose mwiriwe cyangwa muramutse vana muri my name is Frank the in African TV. Ndagugeze uriko dukorera mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo mu Buganda i Buraya muri Amerika muri Australia mu Buswisi ndetse n'abari mu bihugu vy'abara ndavuga mu Mandi Senabi Saudite mwege mwese ndabaha ikaze ukiri mushash kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira komeze kubaka umuryango munini. Yes, nkuko mubibona turi muri centre ville neza na neza ku isoko nkuru ya Bujumbura ni Buja City Plaza ni isoko shash igiye kubaka aho bana neza kwibikogwa bigeze kure. Yes, umuntu turi kumwe no munsi yitwa Fabrice Manirakiza. Ndabaramukije ameze neza ndashimira Imana amakuru yawe ndashimira Imana ni sawa kabisa. Ego umwaka uri kurahera umerewe gute muri wewe? Ni ibirori Imana niyo yamya navuga ati yatubwiye ko tuva mu bwiza tuja mu bundi rero urumva n'umunezero kuri twebwe igihe cyose yes ndagusaba tugire imbere gatonya kugira ngo twereke abarundi n'abanyamahanga basanzwe bakurikirana ibikorwa vyo ngahi wacu cyangwa ibikorwa vyawe kugira ngo bashobore kumenya mbega ibikorwa bigeze he. D'abord muri kino kibanza uno musona ko bariko bamaze deja kushira hasi ibintu vyose kuno musi bigeze ku bice bingana gute? Urakoze nkuko ubibona kujya twagiye turabivuga kuva no mu ntango ibikorwa byo gudemolishinga canke gusambura iki kibanza twarabishitse kijana ku ijana. Hanyuma turagira ibikorwa byo kugira amayetide diso ubukomezi bw'isi ibyo navyo twagiye turabikora mu mafaze mugabo aho ubona duheje guterasa aha amayetide diso yaho twarayahejeje ariho tuzokugirira faze ya mbere mugari amayetide diso yahari kuri kiriya kindi kibanza ariyo wanashaka zoba arimwo yanyuba kwigeretse incuro 30 ayo nayo turacarondera abahinga bo bishobora ko yadukorera kuko
mu Burundi ntabahari ngira mwarabonye ko twagize ama appel d'offre hariho rero ama manifestation d'intérêt tumaze kuronka tucyanariza nayo ubundi aho kugira faze ya mbere ni nyubako igeretse gatanu ama étude diso twarayahejeje ijana kwijana ama studies ivyigwa vyaho twarabihejeje ijana kwijana ni nyubako ishobora kuzodutwara amafaranga yababa imiliyaridi 53 iyi ya mbere complex ya mbere urumva rero ko turi play yes nshaka kwa dutangurana umwaka wa 2024 wabaye umwaka umeze gute kuri Fabrice kubera kumengo numwaka utandukanye n'indi myaka yose Fabrice ndavuga kuvuga muri spirituel cyo tuza no mu mubiri rero Fabrice umwaka wa 2024 wabaye umwaka umeze gute spiritually novuga ati umwaka wa 2024 wabaye w'imihezagiro kandi wongera umwaka uba umwaka novuga ati w'imirimo kuko twarakoze bidasanzwe kandi tunashimira Imana kuko urumva iyo tuvuga ati twarakoze nuko twakoze ibikorwa by'uhoraho rero ni n'umwaka watunezereye kuko mu buntu bw'Imana twarashimiwe nda highlighting agashimwe twahawe n'igihugu novuga ati twagahawe n'umukuru w'igihugu aserukiye igihugu mu kwezi kwa gatanu rero yarabaye ku by'ukuri novuga ati agashiruka butega dasanzwe katweretse ko ivyo turiko turakora biriko birabonwa n'abantu biriko birabonwa n'abarundi kandi biriko birashimwa rero bica bituma rero tugwiza kabiri ko twahora dukora rero nkavuga ati yo yarabaye highlight uwo mwaka nyene ucuba umwaka novuga ati w'ivyiyumviro kuko twarashize habona ikiyumviro twari dufise cyo kubakira isoko rya Bujumbura uhora hahabwa icubahiro urumva ko yatwumviye arabidukundira nivyo bitugejeje ngaha novuga ati yongera iba n'iyindi opportunity yo gushira habona ikiyumviro twari tumaranye igihe burya iki kiyumviro cyo kurema ikigega ni ikiyumviro ku by'ukuri narimaranye ikiringo kirenga umwaka mugabo bikagorana ingene no bitangura kuko nkuko twese tuzinanye abarundi novuga ati bivanye n'ibihe twagiye turacamwo bigatuma abizegwa baba bake twarabona neza ko bigoye kubwira abantu ati twegeranye amahera menshi tuzokora imigambi mu nyuma rero umugambi novuga ati uhora hamaze kubutwugururira yabaye novuga ati yabaye intango yo kugira ivyo vyiyumviro bija habona rero mu majambo make umwaka w'2024 wabaye w'imihezagiro kuri jewe ku barundi twese no ku Burundi umwaka w'imihezagiro hariho n'ibindi bintu bibagiye sinzi gitumba canke umwenevyo n'abakina vyibuka maybe 2024 kandi niho umuntu wa mbere atishoboye kujana staff canke abakozi bose basanzwe bakora muri Ubaka Nation Group abajana kwiga ikintu kivuze iki kuri Fabrice ndetse no ku gihugu kuri jewe n'umunezero udasanzwe kuko nagumye ndabivuga n'ubu nzoguma ndabivuga jewe umukozi dukorana n'umuryango wanje kandi umukozi dukorana mu nzira yo kugira dushobore kurangura imirimo tuba twariyemeje nuko the level ya understanding novuga ati igipimo cyo kumva ibintu dutegerezwa kuba tuvyumva kumwe rero nkavuga ati kuri jewe yabaye opportunity idasanzwe yo kugira abo dukorana twumva ibintu kumwe tubona ibintu kumwe mugana bo babone ko bizeye umuntu abakunda umuntu abakunda kuko burya iyo uri umukoresha ntubona agaciro k'umukozi wawe iyo ni intango yo kubomoka niyo ntango yo kubomoka kuko uba wibagiye ko wewe urakora mugabo hariho abandi muba muri kumwe rero ni mu nzira yo guha agaciro abakozi banje nabo tuba dukorana hanyuma kuri nivo y'igihugu nayo erega abana b'u Burundi nibo terambere ry'u Burundi nibo bategerezwa gushira mu ngiro izi ndoto z'u Burundi rero bategerezwa kuba babona barabonye aho vyabaye barabonye aho vyakunze
kuko yo turiko turaganira n'abakozi banje ubu ndabona yuko hari yindi ntambwe nini y'abakoze ejo ni wumva tugiye muri Amerika naho urumva ko azo ari muri izo ngendo shuri yes ndazogera kuri ivyo onye ariho kandi mu misi yaheze hareze nka amezi abiri atatu Fabrice ibijanye n'isoko biri mu gacerere ariko kandi ku mbuga zitandukanye sur Twitter X havuzwe amajambo menshi agiye atandukanye aba diaspora bavuga ati mbega amafaranga yacu ubu nituzi ibikorwa mbega bigeze hehe please duhukuri bimeze gute abantu benshi no musi bakuse confuse aba diaspora benshi baba bayinibaza ko amakuru menshi urayafise oya nta makuru ufise ivyo ntabyo nzi hanyuma ububa nawe afise ikibazo suppose nk'umuntu yatanze amafaranga akagira ikibazo cy'uko ibintu biba bimeze none nazarabe canka tubaze paraporo yo kwidoga namambwira abantu kandi ubu nsubire ndabivuge umuntu wese ari karinvestisa mu kigega cha One Africa Investment Fund akaba ari muri position yo kumva umenga novuga ati yo kumva umenga akaba ari muri position ya opposition nabireka ryamasinzire urumva nabireke areke abumva yuko tuvyumva kumwe twigire kuko jewe yari umuntu usanga novuga ati azana n'ibishobisho mu gukaca usanga je guca intege abandi please don't urumva rero nk'ivyo bintu bonovuga ati je kubwaje navyo nabonye nayo ubundi ikindi kintu notanga ku muco amafaranga abantu bamaze kuinvestisa muri One Africa Investment Fund yose nta nugwa Kongo rurakorwako nta nicyasha kirakogwako none hama ibi bikorwa biri ngaha navyo tubona narabivuze kuva no mu ntanga ibi bikorwa biriko birafinanswa na Ubaka Nation Group canke tuvuga ati na jewe bisigurika ati rero amafaranga turiko turemve abantu bariko turiko turegeranya muri One Africa Investment Fund ntitwoyakorako inzego zose zitarajaho bisigurika ati rero what we doing right now turiko turashiraho inzego ubu hariho na pere d'offre ya y'umudirecteur general wa société de gestion ico twita asset management company turiko turarondera wumva ko abishoboye afise experience kuyiye muri financial management cyangwa muri capital market abirose novuga ati niyo nzira nyene yo ko turiko turegeranya abakozi rero ni staff y'abahinga ni yajaho niho rero tuzotangura kwa accessinga urumva twebwe nka Ubaka Nation Group tuvuga ati kijya gikorwa tumaze kugera ku bice kanaka tumaze ku depense amafaranga ngahe wewe kigega wemeye kuzodufinance jana kwijana dufinance rero erega nibimwe na mvuga ati suppose mu kigega kidakwije amafaranga nka karorero ntivyobuza yuko twe tuca turondera yandi ma institution akaza kongereza kugira ibintu bibandanye bigenda neza nico gituma rero mvuga ati zamubonira isoko ko ryahejeje kubakwa hanyuma abifuza nabo navuga ati umuco ku kijanye na security y'amahera yabo by ama receiving account twayagize muri Bankobu cyagira no muri CRDB umunyamitaye wese arafise uburenganzira bwo kugenda kubaza situation yes nguko bimeze amafaranga mu miseze maratumenyesha ati amafaranga ageze anya abantu abageze ngaha anya bashiramo imitahe uno musi twokumenya iki amikindi naco ikibanza camaze guhera Fabrice turinje mu mwaka wa 2025 twizere ko ari umwaka uzomeze gute urakoze kimwe no vuga ni cyuko nagenda bisigura twebwe mu buhinga bwacu jewe nka Fabrice canke twebwe nka Ubaka Nation Group turabahinga mu kwegeranya amafaranga menshi mu mwanya muto bisigurika ati mwarabonye ubwa mbere ijya fundraising campagne faze ya mbere twegeranije kandi n'ubu tubandanya burya abantu bumve neza ko ikigega kitigera cyugagwa ikigega kiruguruye abantu babandanye bashiramo amafaranga bisigurika ati rero kuri fundraising campagne ya mbere ni kujya tubabwira ko twamaze kurenza miliyari zine z'amafaranga y'amarundi kandi ubu tuwe ababa ibihumbi 500 by'amafaranga y'amadolari iyo niyo novuga ati muri faze ya mbere mugabo tukaja tuvuga ati reka rero dutangure nico gituma ubona turiko turategura the question is umurundi wese ariko aratwumva aravyumva nawe go vyumva tuvuga ati turatanguye fondation ngaha mharurira abantu bazoca baza biruka
nico gituma nama ntanga karorero nk'ubu nko muri Lake View Paradise Estate ni project iri muri valeur y'imiliyaridi zirenga 30. Ariko womenya ko ijya project nayitangwa atani cyasha na kimwe fisi. Ariko gendura abo tugira dusaka igira ihere rero nubwo buhinga ubu tugeze ku bice nka 73 uko ego ya kandi itanguye hirya yejo oui nico gituma rero ndababwira ati nta gushidikanya ubu turindiriye gusa ko duheza ibi vya terrassement hanyuma tuce dutangura faze ya mbere ari inyubakwa nababwiye ya wegeze gutubwira yuko bizofata hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 deja faze ya mbere ishobora gutwara igihe ngana gute faze ya mbere ishobora gutwara imyaka 2 mugabo ntiturindira iyo myaka 2 kugira ngo dutangure izindi nico gituma tuvuga yuko project yose ishobora tuzoshobora kuyikora munsi y'imyaka 5 bisigura kati rero twebwe ifaze ya mbere tumaze kuronka fondation neza tuba twamaze kuronka n'amadimensionnement y'ukuntu dushobora ko implanta izindi nibaza ko murabona ikibanza uko kimeze ubu unya umuntu wese ashobora kuhihweza akavuga ati wow mwe wese ari proud no kubona no musi kino kibanza kimeze kunya inyuma y'imyaka 13 gwa gasore turasuye kandi kumubona nkuko kandi twame tubivuga igihe cyose n'abakunzi African TV barabizi hari bishasha kumbure wazanye bishasha uno musi turinje mu mwaka wa 2025 n'umwaka twokwitegiki kuri FABLICE mu bigambi ya FABLICE muri One Africa Investment Fund muri rusangi mu iterambere rishasha ry'igihugu inyuma ya gwa rugendo shure mwagira no mu mise zora mu gihugu ca Australia uraza utubwira ingene vyagenze n'ivyari byo cyimbarugiye kuramutse umuryango ariko kandi twitege iki gishasha gitandukanye n'indi myaka kubera ko buri mwaka FABLICE tubona mu bishasha 2022 FABLICE yaje atangura na hari ya Pliteo muri Miroir 23 uko nyene 2024 abatangu no mugambi 2025 6 twitege kibishasha ikintu cya mbere no vuga icyo twotahura canka abantu botahura twibikogwa dukora nibikogwa vyuhoraho kuvyukuri nzoguba ndabivuga uko kuko niryo shingiro ryanje nibikogwa dutumwa n'uhoraho bisigura kati genda gushobora kukubwira ati ni witege ivyiza icyo nzico Imana ntitetereza abantu bayo ati cyo no kubwira nuko ejo dushobora kuvyuka tukumva ati burya Bujumbura ikibuga c'indege tugira tukigire Dubai oya la karondi ko nataka bisiguri kati rero nk'abantu tuzi novuga ati secret y'ivyiza vy'uhoraho that's number 1 kandi kindi nacyo nk'abantu tuzi ubwenge n'ubuhizi buri mu Barundi nababwiza ukuri yuko umwaka wa 2025 uzoba umwaka w'iyindi ntambwe ikomeye kurusha ibyo mwabonye kuri twese kuko jewe ibyo namaze kwinjiramwo nuko namaze kwinjira mu nyungu ya twese kurondera inyungu ya twese burya niyo fondation ya kijya kigega nico gituma jewe ku mutima wanje nifuza ko atanumwe yosigara inyuma urumva atamurundi numwe yosigara inyuma kuko narabisiguye kandi n'ubu nzoguma ndabisigura iterambere ririmwo novuga ati nibijya namya navuze ati tuzogera yaho umurundi ahembwa no kwitwa umurundi rero ikindi novuga ni cyuko abantu bantahure neza Imana ifasha uwifashije kuko hari abantu bovyumva bakaja bavuga ati do wori Imana irabibona suko bimeze urumva Imana ikubwira ati genda mu rugamba nzoseruka niwananigwa rero nkabwira abarundi bumve yuko umwaka wa 2025 wowe umwaka wo gukora ku bintu bibiri kuri twebwe no ku gihugu rero ku gihugu ni muri yanzira yo kugira hamwe ni yanzira yo gukora ama project nkaya kuri twebwe ni yanzira yo kwiteza imbere turengeye no vuga atama obstacles ari mu Barundi hari ikintu naba navuze kandi ubu nzaba nabivuze abarundi tubanze twumve ko tugwaye mu mitwe mu nzira yo kuba traumatized based ku bintu twagiye turacamo nico gituma uza gusanga urusaku ugwankano urumva ingeso mbi na ziriya zituranga nkavuga ati kubirengera ivyo nuko twitahura tukaca dutangura gukundana guhariranira gushigikiranira muri iyo nzira so umwaka wa 2025
utubera umwaka wo kwibera abantu bashasha. Mu itembere ry'igihugu muri uno mwaka barashize imbere cyane ugwaruka abanazi ko ariho havuyemo ano masoko havamo nibindi n'umusaraba jeune benshi bateye imbere n'umusaraba jeune benshi batanguje imigambi yabo baneza ko abajone umunsi bahawe ikibanza c'imbere wibaza yuko bizodushikana hehe bega hariho inyungu idasanzwe izoba ku gihugu ndetse no kugaruka muri rusange cyane gose ico ntawo gishidikanya ko kuko novuga ati umujene canke abajene inguvu barazifise kandi ni kubenka ko nibo barundi nibwo Burundi bwejo mugabo nkavuga ati ubuto burahenda cyane bisigurika ati natwe ntitwiyajanje koma abajene kuko turi nkunze kuyivugira ati turi mu mazi ashushe bugiye ukiri umujene ni uca mu bintu bitu bwa adolescent rero muri icyo gihe novuga ati tuba dushushe amarasa bagishushe bigatuma rero byoroha ko n'umugambanya ari we satana dufatiramo mama nkavuga ati dushobora mu ngeso mbi canke gusanga twafasha ama decision mabi nayo ubundi vraiment novuga ati dufise uburongozi leta mvyeyi leta nkozi kubiri kirashira ikizere mu bajene ntituzoyitetereze hanyuma nayo yongereze no muri parliament tubaboneyo uno munsi haraba aba ministre haraba bahaye ibiti bikomeye cyane kandi bakira abajene baneza ko ari ikintu kidasanzwe ku gihugu uko ejo ishobora kugira akandi kamaro yes manga 2025 mu migambi muri One African Investment Fund harimo ibintu byinshi bitandukanye cyambere cyatangwa mu 2024 tutege yuko buri mwaka tuzo turabona ikintu gishasha umugambi mushasha muri giye migambi wagiye urashikiriza cyane gose imigambi ntawo yishidikanya ko imigambi zokwama iboneka ikindi naco ni cyuko kubijanye n'ukugena umuntu akora imigambi ku yindi bugiva ku buryo erega nikiwe nababwira ati abarundi twose dukana niyonka iki kigega tukumva ko ari gwacu twese tukavuga ati ntagire umurundi aguma inyuma turi miliyoni I think turi miliyoni 13 ufashe niyo twovuga ati reka dufate igice c'imiliyoni izo miliyoni cyandi ufate miliyoni 5 umwe mwashiremo bya bihumbi 103 urumvuza gusanga ari miliyaridi majana 5 cyufata muri diaspora niyo twovuga ati imiliyoni imwe urumva ni hafi imiliyoni 100 z'amadolari urumva harura ayo mafaranga wumva ibintu dushobora gukora ni bintu novuga ati n'indege z'u Burundi tuzoca tuzigura bwa butare tubwihingurire ivyo byose rero birashoboka tugiye hamwe nicyo gituma nakubwiye ati ikintu cyo tuma tuja hamwe nuko turengera bwa budumbi twagiye turaba traumatized canke twagiye turasigwamwo n'abadukolonije mama moko burya n'uburozi sivyo mama ngo we ngo ni kubera usenga muri abango ntitwovugana burya n'uburozi mama isaku burya n'uburozi rero ubushaka gukira ingwara arayirata hari kintu abantu bashaka kuvuga ngo abarundi ntituri smart mu mutwe ntituri smart kubera ko usanga ugarije ukora mu gisagara cacu hari ukuntu usanga dutaye imicafu aho twiboneye no musubona ko babihagurukiye cyane gose mu migambi nawe ufise nk'umuntu yakuriye muri Australia mu mutwe iwawe hari wise twitagiki umwaka wa 2025 kurashimira cyane umwaka tugiye kwinjiramo bako n'umwaka abarundi benshi mwe wese afise ivyo ashaka gushikako aro kandi no ku gihugu dushaka kandi kwibona twageze kuri cyane icambere cyaka gukosora abantu canke umuntu yavuze ngo abarundi ntibari smart ngo abarundi ntibazi ubwenge umuntu yarihenze gose abarundi bazi ubwenge in fact je nkunze kuvuga ko abarundi barusha ubwenge n'abandi bose muri Australia aho nakuriye canke mu bindi bihugu zorabe nk'ama competition yo muri education uzosanga abarundi aribo bazi ubwenge imbere jewe aho nize ku ishuri narashoboye gusimba umwaka w'8 je umwaka w'8 sinawize oya kandi mu kuwusimbisha nuko babona ubwenge bwanje buruta abandi turi kumwe bisigurika ati rero ubwenge abana b'abarundi bashoboye burarenze gusa rero nikijya nakubwiye urumva kuba mu gihugu kiri traumatized canke cyakanzwe nivyo twahitiyemo aha twovuga intambara twovuga ubukoroni
twovuga novuga ati insaku ibi byose vyatumye twibagira ko turi abanyabwenge. Rero jewe ivyo nkora ivyo mvuga kimwe nipfuza no kwibutsa abarundi ko tuzi ubwenge kandi turi ubwoko bw'Imana. Yes, badusozera n'iganiro cacu uno munsi abarundi barafite ikizere cyane Ubaka Nation Group ngiki ngo kwizeza abarundi muri rusange mu gusozera umwaka ndetse no mu guzotangura umwaka. Mbega hari ibintu Ubaka Nation Group igiye guzotegura kugira ngo ushobore gusabikanya n'abandi? Bo icambere cyo ni iki? Erega je namambwira abarundi yaba ari bikunda jewe boshimiye canke I don't know man, like you know urazi gituma twebwe leta itwemerera ko dukora ibi bikorwa yabitwemereye nka Ubaka Nation Group, sivyo? Bisigurika ati vyari vyoroshe yuko twe nka Ubaka Nation Group tuja tugenda tukarondera Afrizim canke abagwiza tunga kanaka tukababwira ati duhama miliyari danaya twubaka ibi bintu hanyuma tuzokwiyungukire nka Ubaka Nation Group. Ariko umve Ubaka Nation Group canke FABLICE nashimye kuvuga ati no ari kunguka canke ari kuryoherwa tugire rimwe. Bituma rero tuvuga ati no reka habi kigega cy'abarundi twese kugira inyungu izova muri iyi project ije ku barundi twese. Nini kintu rero kizoza gusahiriza kuko harura abantu bazoronka akazi ngaha, uharura amakori leta izotoza, uharura ubwiza bw'iki gicapo twaberetse ngaha. Ni kintu kizozana changement idasanzwe muri communauté. Rero nkavuga ati Ubaka Nation Group nimba yahora yisangiza ku sahani yayo yafashe iyo sahani yishira imbere y'abarundi twese ati dusangire kandi tugire rimwe. Rero ivyo burya nta muntu avyishoboza nuhora habishoboza umuntu. Rero nkuvuga ati twe ni nkiyerekwa ryo kuvuga ati reka ubwoko bw'uhoraho canke abantu b'Imana twese duterera intambwe hamwe. Rero nimba twaragize iryo yerekwa canke umutima wo gukora ivyo, imagine rero bigira bibu iyumvira bigira bibu mu Kirundi bavuga ngo akarinyuma karahinda. Yes, akarinyuma karahinda kuri Ubaka Nation Group arakanguma ku 2025 mu mwaka kumbura abantu benshi biteze ko ibintu bidasanzwe. Ariko FABLICE wenyine rero gatuka pana Ubaka Nation Group canka baki ariko ari byo ivyumviro vya Ubaka Nation Group hani ivyumviro vya Manirakiza FABLICE. Jewe uwo dufate nk'umuntu yoronka ivyumviro byanje yo casara je kuryama keshi mbonda ryama mugabo yo najewe niyumvire ndiko da realizing ivyo niyumvira nkavuga ati hari abantu benshi maze kubona muri community bamavuga FABLICE ukundi ifuza uku canke icoma nkaba nka FABLICE gavuga ati mwe mwokwinjira mwofata nofata ubwege bwaje kabuguha wocu sara ibintu byinshi rero niyumvira ibintu byinshi kandi novuga ati biteye ubwoba kandi by'ibisazi rero muri iyo nzira novuga ati cyo nzico vyose nibihesha icubahiro uhoraho kandi bihesha icubahiro Burundi. Erega kimwe novuga iki gihugu cacu nk'abarundi ubu harageze yaho novuga ati tukiduza mu nzira zose dushoboye, tuduze ibendera ry'u Burundi. Burundi bushinga icumu mu mashinga nkuko basokuru babituraze. Rero kugira ivyo bikunde nuko dushobora novuga ati gufata ubwenge bwacu bukiruka cyane. Ukwiruka kuko let me tell you something. Kujya twatanguye tubivuga. Abarundi bashoboye novuga ati ibintu novuga ati binganuko. Ariko bo nyene biforsa kugira ibintu byo babingana kugushika hasi. Bisigurika ati hariho space yo kuba twokora ibikora inka niko babivuga. Yo kuba twokora ibintu bitinyitse kuburyo no mu kwezi tujayo. Uravyo kuko ni kujya n'umukuru w'igihugu akunze kuyivuga. Kera basokuru bacu baracura ivyuma. Kera basokuru wacu baracura amacumu. Ariko ubu umenga icyuma tutaguguze mu bushirwa ntibibaho. Bisigurika ati rero
ubwenge bw'abana b'abarundi ni bwishi birakeneye rero ko tubuvyura je rero mvuga ati niyumvira inzira yose bashobora ku realizinga kubimenya hanyuma tukabishira mu ngiro. Yes. Fabrice ndagushimire cyane. Bahenza ashobora kuduhereza ariko ijambo rimwe ku barundi, ijambo rimwe ku barundi bose bakatukiye bari mu Burundi no mu mahanga mu gusozera umwaka. Ijambo ryo gusozera umwaka. Ijambo ryo gusozera umwaka ni no gutagura umwaka. Ni uhoraho abashoboze mu byanyu no mu banyu nk'abarundi bose. Mugabo mwibuke yuko Imana ifashe uwifashije bisigurika ati dufata umwaka w'2050 2025 ubu mwaka wo kuba karorero muri community, ubu mwaka wo kuba karorero mu miryango yacu, ubu mwaka wo gushinga icumu mu mashinga y'Uburundi. Uravyumva? Tugire pride, dutangure kugwanira pride cyanke ubwibone bwo kwitwa umurundi. Rero ivyo biza gukunda mu guhesha icyubahiro, mu guhesha novuga ati gushinga icumu mu mashinga y'Uburundi. Yes, ndagushimiye cyane. Ndabashimiye gose mani baheza. Yes, merci beaucoup wose dukwikanye kuri African TV. Aho turi mu isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza. Uno musi muriko muhabona kuno onya ariko kandi ni kibanza kigiye kuzoba ikibanza kinininya kaya cyagusaho kandi kibanza c'akarorero. Yes, Fabrice Manirakiza umwaka usozerwe neza kandi umwaka mushasha. Thank you. God bless you all. Yes. Yeah.